Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka anini ku biriko birabera mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga, ahazobera igisabisho cyo gukengurukira Imana kuri ca gikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cyo guhimbaza imyaka 4 irangiye nini cyubahiro Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi. Vyose turaza kubigaruka ko cyane turaza kugaruka kandi ku kuntu vyifashe muri iyi ntara ikirabana n'umutekano, ingene abategetsi batandukanye bamaze gushika muri iyo ntara ndetse na vyinshi biriko biravugwayo. Aho uri hose rero ubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza mu gihugu c'u Burundi, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye. Ni mugihe kandi hari igisabisho cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu guhimbaza imyaka 4 irangiye Varisito Ndayishimiye amaze mu mabanga yo kurongora igihugu. Igikorane kizobera mu kibuga kiri ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga, imwe mu makomine agize intara ya Mwaro. Koloneli Gasanzwe Gaspari buramatari w'intara ya Mwaro yemeza ko ari iteka ku ntara arongoye, akavuga kandi ko abanyamwaro bazohungukira ibitari bike haba mu vy'impwemu no mu butunzi. Igikorane cyo gushimira Imana kizotangura ku munsi w'ejigenekerezo ya 20 ruheshi kimare iminsi 3, kizaba kirimwo abategetsi bakomeye bose ngaha mu gihugu c'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ndetse n'abandi batandukanye harimwo n'abanyagihugu. Kuri ubu rero abategetsi batandukanye bamaze gushika muri iyo ntara, n'umutekano udasanzwe. Igipolisi gicungera inzego, abapolisi basanzwe n'imbonera kure ziriko zirakizura. Ni mu gihe biriko biravugwa yuko imbere yuko iki gikorane gitegurwa habanje kurungikwa abakozi biperereza kugira ngo baje kuraba ingene umutekano uzoba wifashe muri iyo ntara, ndetse kandi akaba ari n'intara zimwe zegereye intara ya Mwaro nazo zarungitswemwo abajejwe umutekano kugira ngo bazorabe ko atakintu cozokoma mu nkokora ico gikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umutekano ni wose. Imvukira zo mu ntara ya Mwaro ziba mu gisagara ca Bujumbura zose zamaze gushikayo, aho turavugamwo abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenerali baba mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi bategetsi bakomeye harimo n'abarwizatunga barangurira ibikorwa vyabo i Bujumbura ndetse n'Igitega. Bose bakaba bamaze gushika mu ntara ya Mwaro kugira ngo bitegurire neza ico gikorane kizoba ku munsi w'ejo. Akandi two kwibagira abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi, tukaza kandi kubarongo y'amashirahamwe kubaserukira amashirahamwe nk'ishiramwe mpuzamakungu oni mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi batandukanye harimwo n'abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ko nabo bamaze gushika muri iyo ntara. Ni mu gihe abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro hari ibindi bashikiriza navyo tugiye kubageza ko. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujishikanwe na dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe nkuko natangwe mbivuga ku munsi w'ejigenekerezo ya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 hari igikorane cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cyo gushimira Imana ku myaka 4 amaze ku butegetsi. Abanyagihugu bo ngo ntibatahura imfungurwa bariko baratozwa mu mihana ngo bizofasha igikorane c'umuryango wa President Ndayishimiye. Ni mugihe kandi hariko haravugwa bamwe zimwe mu ndongo ziriko zirikika mu kiza mu kwaka abanyagihugu ivyo batagagombye gutanga. Ku munsi w'ejo twarabagejeje ko amafaranga ariko aratozwa abakozi ba leta bose bakorera mu ntara ya Mwaro, be natozwa imvukira z'iyo ntara ziri mu mabanga ahambaye. Ayo mahera yose akaba ari amahera agenewe igikorane c'umuryango wa President Ndayishimiye kizotangura ejo aho bukera kugenekerezo ya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Nyabihanga. Abanyagihugu nabo nyene bo mu makomine y'intara ya Mwaro baridogera imfungurwa ngo bariko baratozwa. Imbonera kure ngo zica mu mihana zitoza imfungurwa. Abagize ico bashikiriza bavuga ko atawutanga munsi y'ikiro c'ibiharage. Ngiruhande kandi y'ibifungurwa umutumba wose usabwa gutanga isake, ikomine nayo igatanga intama.
abanyagihugu bakavuga ko badatahura ico bizokoreshwa bakaba batumva n'impamvu bategekwa kubitanga babona ko uwo muryango wa Perezida Ndayishimiye uri kushimira Imana ko yawuhaye ubutegetsi ari we nyene wotanga ivy'ico gikorane cawo. Muri ivyo kandi biravugwa ko n'inzoga za Braludi zahagaritswe kugurishwa kugira ntizizibure mu gihe cy'igikorane. Umwe mu banyagihugu yagize ati: ngaha muri komine Nyabihanga ahazobera amasengesho y'umuryango w'umukuru w'igihugu azova ku igenekerezo ya 20 gushika ku igenekerezo ya 22 umwaka wa 2024 ni inkuru y'ukuri. Biboneka ko ari inkuru yatohojwe neza kandi yakoze ku mutima benshi. Uti ndagomba kongera ko yuko n'abanyagihugu bato bariko barasabwa indya, ibiharage, ibigori n'ibindi zizokora muri ico gikorane bakabitoza buri muhana wose. Imyidogo irarenze baravye n'ubukene buhari. Ikindi kandi nuko n'ibinyobwa vya Braludi buramatari w'intara ya Mwaro yatanze itegeko mu mamega y'Imwaro kudasubira gutanga inzoga kugira bazibikira bazoja muri ico gikorane. Ikindi nacenja ku gatumba nsanga umukuru w'umutumba ariko abwira abarongoye ko bategerezwa kwegeranya amahera kugira bagure isake bongere barondere n'igiseke c'ivyimburwa. Numvise ngo ni ibiharage. Numvise ko ku rwego rwa komine naho bazotanga intama. Uyundi nawe yagize ati: nagira mvuge ku kijanye n'igikorane gitunganijwe inyabihanga. Hambavu y'ivyo bitozwa abakozi ba leta, buri munyagihugu wese imbonera kure zica ku rugo zitoza ibiharage ngo nivyo gukora mu gikorane. None ivyo biharage bazobitekera bande? Ngo bike bishoboka ushobora gutanga ni kilo kuduga ku rugo. Hano twebwe ntidutahura bino bintu. Igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu ushimira Imana ivyo wakorewe. None nukubera iki ari twebwe turiha amashimwe y'umukuru w'igihugu? Nagira uwashaka gushimira Imana niwe nyene yoca ariha. Ikindi ntumva ningene hategekanijwe imiliyoni 300 ziva mu kigega ca leta kikariha ibikorane vy'umukuru w'igihugu. Urumva ko umunyagihugu aba yamaze kuriha biciye mu makori. None nukubera iki bagaruka kutwaka ibindi turiha? Nukuri umunyagihugu w'umurundi yaragowe. Nako kandi hari impari zabayeho mu murwa WhatsApp uhurikiyemwo incabwenge zituruka mu ntara ya Mwaro. Uwa gatatu yatubwiye impari zadutse muri groupe WhatsApp y'imvukira za Mwaro. Yatubwiye ingene umwe mu barundi baba mu mahanga yababajwe n'amamiliyoni ariko aratangwa ngo iyo guterera igikorane cy'umuryango wa Perezida Ndayishimiye mu gihe bamaze igihe byarabananiye gukwiza amafaranga yo gusomesha abanyeshuri muri kaminuza ya Mwaro. Uwo murundi ngo yabona ko amafaranga amaze gutangwa yari gufasha guteza imbere kaminuza ya Mwaro akanasomesha abanyeshure bo kazoza k'igihugu. Yanavuze ko benshi batanga amamiliyoni kugira babonwe neza n'umukuru w'igihugu gusa. Uwo muntu ngo yaratutswe muri iyo groupe ngo nabakuremwo politiki, ariko ngo ivyo yavuze ko ari ukuri. Uyundi we ati: ese iyaba ayo masengesho azimvye gutyo yazana umugisha mu Burundi akongereza urukundo mu batwara Burundi, ibinyene batanga ngo nivyo bizotuma Ndayishimiye yigamba ko abarundi batunze inka bazomuha nazo nizo azoza kubigamba ko avuga ko we ari umworozi rurangiranwa. Ngo none wogenda uratoza indya mu gihugu cose ukareka kugira ibigega bibogaboga, turabimuha mu nyuma akigamba ngazova mu gikorane asubira kutubwira ko bamwe mu barundi ari abansi b'igihugu. None wumva bimaze iki gukora ibikorana ataco bihindura? Ugira igikorane kizotuma arekura Florian Rangabi, Sandra Muhoza n'abandi bapfungiye ubusa. Ugira igikorane kizotuma agira impuhwe n'imiryango yanyurijwe bayo kugeza ubu iguma ibaza iyo babashize. Ngo none wumva ibikorane bimaze iki? Kumbure ngo wamufume Emmanuel nikazoheraho mu Ruyigi ngo niwe azoca aronka gatubutse nkuko aba banyagihugu babivuga. Ibi vyose rero tukaba twabikuye ku rubuga rw'umwe mu baharanira agateka kazina muntu aba hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi. Yashimye kubyandika ku rukuta rwe rwa Facebook muzi cyane ariwe Pacifique Ninahazwe. Izi akaba ari ntahe yagiye arahabwa n'abanyagihugu batandukanye. Ni mugihe kandi mu yandi makuru hari ibivugwa ngo nta munsi numwe igitoro kirabura burundu mu gihugu. Ni mu gihe igisata c'amahinguriro navyo bivugwa ngo kibashwe nibura ry'umuyaga nkuba.
uko niko umukenguza amateka agira uko ishaka Victor yabishikirije kuri uyu munsi igenekerezo ya 19 ruhesha uyu mwaka wa 2020 aho umushikiranganje w'amazi amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yari umutumire ngo yishure ku bibazo by'abakenguza amateka. Nkuko abisigura igisata c'amahingure ngo kiboshwe no kubura umuyaga nkuba bikunyurwa n'ikena ry'igitoro. Uwo yatowe mu ntara ya Muramvya avuga ko bigoye gushika ku mahangiro igihugu cihaye mu gihe igisata c'amahingure coba kitifashe neza. Ngiruko ishaka Victor avuga ko kubera ingorane y'umuyaga nkuba abamahinguriro bahora bikora ku gitoro groupe electrogène ariko naco bikaba vyanse. Umukenguza amateka igira uko ishaka avuga ko abakenera umuyaga nkuba wo kubonesha mu mazu bo bihangana bagakoresha amabuji. Uti na Njiji Desire umukenguza amateka atuye mu Cankuzo nawe nyene agaruka ku bibazo bihanze abene gihugu na cyane cyane c'umuyaga nkuba kuko ngo biragaragara ko Regideso itabishoboye. Abo bakenguza amateka cyo kimwe n'abandi bahanuye umushikiranganje mu vyajejwe harimo umuyaga nkuba kugururira imiryango abanyamitahe bikorera utwabo kugira babasahirize. Ivyuko hari abadakora neza bakananiza imigambi harimwo no gukwiragiza amatara n'amazi nk'uko umushikiranganje Ibrahim Wize yasiguye. Umukenguza amateka Karine Berize Dukundane avyamirira kure amubaza uri hejuru y'uwundi hagati y'umushikiranganje n'abayobozi bakuru. Aho Karine Berize Dukundane yatoye Muyinga akabaza nimba abo bari munsi yiwe bamurusha inguvu impamvu batokugwa. Ngayo rero amakuru ragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.